Muraho neza murakaza neza kuri ukuri ku mafaranga hamwe umunsi tukaba tugiye kurabira hamwe ibimenyetso bigaragaza ko namba umuntu muri mu rukundo yuko agukunda canke atagukunda. Ibimenyetso ntibashobora kuvyumviriza kuva ku cambere gushika ku canyuma, nuko uza gutahura ukamenya ko nimba umukunzi wawe agukunda canke atagukunda. Burya nta kintu kibabaje ko kuja mu rukundo ugasanga nubwo wagiye mu rukundo ugasanga uri mu rukundo wenyine, ugasanga uwo muntu yaje mu rukundo rwawe ugasanga yaje kugira ngo arabe kuntu yashobora kukurirako imitungo. Rero ico utegetswe nuko uza kumviriza video kuva ku kintu ca mbere gushika ku canyuma, kuko ushobora gusanga hari ibintu vyohindura mu mubano wanyu. Hari igihe ushobora kuba uri wa muntu ukundana n'umuntu ugasanga uwo muntu waramukunze kandi umutima wawe wose wawuhereje kuri we, ariko ugasanga ikintu kibabaza, ugasanga nubwo ukunda uwo muntu ugasanga uwo muntu wewe nta nuko yigeze agukunda, ugasanga nta nuko ashobora kuguha umwanya, ukazosanga ni wewe uzoba uwa mbere kumwandikira ariko stile wa muntu ntashobore no kukwishura, ukaba ari wewe uhora umwitaho ariko wewe ukabona ntakwitaho na kimwe. Rero rimwe na rimwe hari igihe umutima wacu ushobora kutubesha, wabona ivyo bintu ukavyirengagiza ukabona yuko ari ibintu vy'igihe gito, ariko mu vy'ukuri niwabona ibimenyetso nuko uzoca ushobora kumenya ko uwo muntu atagukunda na gato. Rero niyo mpamvu uyu munsi naguteguriye video ikwereka ibintu bitanu bigaragaza ko uwo muntu agukunda canke atagukunda. Rero niwabona ibimenyetso k'uwo muntu mukundana, nuko uzoca umenya ko uwo muntu atagukunda, uzoca umenya ko uwo muntu atagukunda agufitiye. Reka rero tugende ku kintu ca mbere kigaragaza yuko uwo muntu atagukunda, nuko azoba ari wa muntu atakwitaho. Mu by'ukuri namba umuntu agukunda azogerageza gukora ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo ashobore kukubaza uko umerewe, namba ari nko yavuye nko mu gatondo gushika ku mugoroba, nuko azogerageza kukwandikira akakubaza ati wiriwe gute, akakubaza ati wiriwe neza. Ariko mu gihe azoba ari wa muntu atagukunda, nuko atazokugera kubaza ikintu na kimwe, azoguma ari wa muntu yibereye kimwe. Rero nuko niwabona ufise umukunzi ameze nk'uko, nuko uzoca umenya ko umuntu atagukunda. Burya mu bisanzwe mu rukundo nyamba ukunda umuntu biba bisaba yuko umukunda senka ntipurusa nawe akagukunda senka ntipurusa, niho aba ari vyiza, kuko iyo usanga ukunda nk'umuntu ugasanga umukunda nka sebutani purusa nawe ukunda nka tarani purusa, nuko uza gusanga urwo rukundo rwanyu ari urukundo rukuvuna, ugasanga ni urukundo rwanyu uhora wicuza, uhora ubabaye. Burya nta kintu kiryoshe nko gukunda umuntu agukunda. Rero nuko mworaba namba umuntu mukundana nimba atakwitaho ukava mu rwo rukundo ukigira kurondera uwundi mukunzi, kuko navyo vyoshobora kugufasha, kuko namba ubona umuntu atagukunda nuko hari abandi bantu bagukeneye kandi babona yuko mugiye mu rukundo boshobora kugukunda. Rero nuko ubona uri mu rwo rukundo nuko woruvamwo ukagenda ugatangira bishasha, nivyo vyoshobora kugufasha. Reka tugende ku kintu ca kabiri. Ikintu ca kabiri ni mu gihe uzaba ari wa muntu ataguha umwanya. Burya mu rukundo ikintu gikomeye cane n'umwanya. Nimba ubona ukundanye n'umuntu ukabona ni wa muntu adashaka yuko mwoshobora kuvugana, ukabona ni wa muntu uhora ugerageza kuraba ukuntu mwovugana, ariko wewe ukabona stile aguma ashaka kukwikata. Mu gihe uzobona ibi bintu mu rukundo uzoca umenya yuko uwo muntu atagukunda, kuko naba mukundanye n'umuntu ntazoshobora kukubwira ati nta mwanya afise, ahubwo azokwiga uburyo bwose bushoboka, namba ari ibintu afise arabe ibintu ashobora kwicamwa, yamba ari nk'iminota 30 canke isaha kugira ngo ashobore kukuvugisha. Rero niwabona ari wa muntu uzoguma ubona yakubwira ko atamyanya afise kugira ngo muganire canke kugira mubonane, uzoca umenya yuko uwo muntu atagukunda, kuko umukunzi araryoherwa mu gihe yumvise yuko mugiye mubonane, afata ibintu yari afise akaraba ibintu ashobora kwicamwo, mugabo akaraba yuko mushobora kubonana navyo ivyo
ni ibintu bisanzwe bizi. Rero niwabona uwo muntu ahora atamwanya gufitiye nuko bizoba bigaragara ko hari uwundi muntu azobaha umwanya. Burya ikintu kimwe no kubwira namba ubona utunze imbwa ukabona iyo mbwa ugiye kwigaburira ukabona niyambwa ishaka guhita iguma ikurira ishaka kugukinisha, ariko mu nyuma waza kugaburira yambwa ukabona ahubwo yambwa ntikiza ishaka gukinisha ahubwo igashaka kumoka igomba kukurya, uzoca umenya yuko iyo mbwa hari uwundi muntu asigaye agenda kwigaburira. Rero nawe niwabona umukunzi wawe mwahora muhuza ukabona we yahora kwitaho ariko mu nyuma ugaca ubona yarahindutse nta kironkera umwanya, uzoca umenya ko hari uwundi muntu asigaye aha umwanya kukurusha. Rero uzoce uba attention niwe uzoca umenya ikintu cyo kwifatira. Reka tugireho ikintu naco ca gatatu gishobora kwereka yuko umukunzi wawe yuko atagukunda, ni mu gihe azoba ari wa muntu atakubaha. Burya ikintu womenya mu rukundo ukaba uri mu rukundo rutagira icubahiro nuko urwo atazoba ari urukundo, kuko mu gihe muzoba mukundanye n'umuntu azogerageza gukora ibintu byose bishoboka akubahe, haba mu majambo haba mu bikorwa, ndetse nubwo azoba ariko arakuvugisha azogerageza kukubaha. Ariko mu gihe azoba ari wa muntu atagukunda nuko azoshobora kugutuka, atazotinya kugusuzugura canke atazotinya no kukuvugisha nabi. Rero mu gihe uzobona ibi bintu uzoca umenya ko uwo muntu atagukunda, uzoca umenya ko uwo muntu yaje kugira ngo agutwarire umwanya. Rero nuko uzomenya ikintu ushobora gufata ku buzima bwawe, kuko navyo bishobora kuzoba ari ibintu vyoshobora kugufasha. Reka tugende ku kintu ca kane kigaragaza yuko uwo muntu atagukunda, ni mu gihe azoba ari wa muntu adashaka kwerekana mu bandi bagenzi biwe. Namba mukundanye n'umuntu ariko ukabona uwo muntu ntashaka kukwerekana ku bandi bantu, akazoba ari wa muntu atishimira yuko mwoshobora kugenda muhure n'abagenzi biwe bashobore kukumenya, uzoca umenya ko uwo muntu atagukunda. Kuko namba umuntu agukunda nuko azogerageza ibintu byose bishoboka ashobore kukuvuga ku bavyeyi biwe, agupresente ku nshuti ziwe, urumva azokora ibishoboka byose kugira ngo abantu b'abagenzi be bashobore kumenya yuko uri umukunzi wiwe. Ariko mu gihe uzobona uwo muntu adashaka kukwerekana, uzoca umenya yuko uwo muntu yaje kugira gutera umwanya, uwo muntu yaje kugira ngo akurire amafaranga yawe. Burya nta kintu kibabaje nko gukunda umuntu ugasanga ntagukunda, kandi rimwe na rimwe hari umuntu ashobora kuba akunda umuntu mugabo ugasanga agerageza uko ashoboye kose kugira ngo uwo muntu yishime. Mbega urumva niwahora uguma ushimisha umuntu atagukunda, urumva yuko mpera yaho yuko bizorangira gute? Uriteguye kuzovyakira? Ico nokubwira nuko woba urafata umwanya ukava murwo rukundo, kuko ubwo si urukundo. Uwo mukobwa canke uwo muhungu mukundanye wewe nuko yiziye mw'ishoramari. Rero niwaguma wanikira amenyo nuko azoguma gusoroma buke buke, uzoza kwikangura wamaze guhera. Rero ariko twebwe ngaha kuri ku mafaranga nuko tugenda turabakangurira tubabwira ibintu by'ukuri, ibintu byubaka. Namba woba uri ari ryambere bugishika ngaha nuko wokora sabone, kuko nyamba utarakora sabone hari ikintu wahonze ngaha kuri ku mafaranga, kuko aha tuhacisha ibiganiro atari ibiganiro byo kwiryohera, tuhacisha ibiganiro bishobora kukubaka ugasanga biguhinduye imitekerereze. Rero ico wokora nuko woraba ahantu handitse sabone canke subscribe ukahakanda, kuko navyo aba ari ibintu by'ingenzi cyane. Reka tugende ku kintu ca gatanu kigaragaza yuko umuntu atagukunda, mu gihe azoba ari wa muntu adashobora kwitanga ku bwawe. Namba ugize nk'ikibazo ukazosanga ni wa muntu adashoboye kuba mu ba mbere aze arabe yuko yogufasha, akaraba yuko yoshobora kugushigikira. Mu gihe azoba ari umuntu atagukunda nuko azogerageza kutakwegera, habwo azoca agerageza kuguhunga mu gihe azobabona uzoba washikiwe n'ikibazo. Ariko mu gihe azoba ari umuntu agukunda nuko namba washikiwe n'ikibazo azokumva ababaye, akazoba ari wa muntu azokuba hafi, akazoshobora gukora ibishoboka byose ashobore kugufasha, ukazobona yuko nawe nyene yuko yitanze. Rero namba
ufise umukunzi ukaba ubona woba ushikirwa n'ibibazo ariko akaba iyo batakwitaho nuko woca umenya ko uwo muntu atagukunda. Rero ni uko woca umenya ikintu washobora gukora, kuko usanga bibabaza gusanga ukunda umuntu ariko nawe ugasanga ntagukunda. Ni ushobora guca umenya ingingo wokwifatira. Jewe ahanje mba nakubwiye ibimenyetso bikwereka yuko uwo muntu atagukunda. Rero niwaba ubona yuko uzoshobora kuguma mw'urwo rukundo, we nta ngorane na kimwe, we nushobora guca umenya ikintu wokwifatira. Ariko mugabo nkaje nk'ico noguhanura nuko uva mw'uwo mubano. Hama nibaze yuko ibimenyetso mpejeje kukubwira wamaze kuvyumva kandi wamaze kubizirikana ku mutima. Ico nokubwira nuko urukundo nyakuri atari rwa rukundo ruza rukubabariza umutima canke ngo ruze rugutesha agaciro. Rero niwe ushobora kumenya ikintu ushobora gukora, kuko ivyo bimenyetso ni ibintu biba bigaragaza yuko uwo muntu atagukunda. Rero niwe ushobora kumenya ikintu ushobora guca wifatira. Hama guys, namba wo gukunda ibiganiro nk'ibi, ico twokubwira nuko wokora like, ugakora na sabone, bishobotse ugakora partage ku bandi bagenzi, kandi ntibagire kugenda wanditse muri commentaire mbega ni ikihe kintu mw'ibi bintu bitanu wumva cakoze ku mutima wawe. Nuko woca wandika inomero muri commentaire. Hama jewe mba ndagushikiriza bino biganiro ni Ntirampa Pascal, tukaba tubicisha ngaha kuri Ukuri ku Mafaranga. Hama ngaha kw'icano yacu tukaba dusanzwe tugenda tuhacisha ibiganiro vyigisha ku bintu vyerekeranye n'amafaranga, hamwe n'ibiganiro vyigisha ku bintu vyerekeranye n'inkundo. Ciao ciao.